tugomba abantu bavyuke batahure yuko Kristo atari umukene, Kristo atagowe. Hagiye kuza igihe aho umuririmbyi wa gospel ahembwa inzu. Amen. Ayo hasi nibaza ko nicyo turota gukora kiriko kiraja mu ngiro. Abamubona bavuye mu bantu 104 hasigaramo aba 14. Aba 14 uyu munsi muriko murabona bahagaze imbere yacu n'abantu batari bazwi na publike nini, n'abantu bari banyegeye ariko zari ingabire zikomeye. Indoto yacu nuko aba ejo bacika umugisha munini w'ishengero izina ryaje. Aba bose 14 baraza gukorerwa indirimbo audio na video, zimwe muri izi bahejeje kuririmba ngaha. Izo ndirimbo zizoja ahabona hama mu kiringo cy'umwaka cyangwa amezi 9. Indirimbo izokundwa cyane, nyeneyo azoca agenda n'imodoka, Imana izomugiriye neza. Ariko iyo modoka ni ikintu gito, twiyumviriye umugambi tugomba gushikako kubwaho. Icyambere, umukoca wese w'indirimbo tuzoshobora gushikira kugira ngo akocinge bano bantu, ikizosabwa cyose n'amamiliyoni yose tuzoyashirako kugira ngo zino ngabire zubakwe mu buryo buri professional. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, tuzokugurira imiryango ku baririmbyi bari international kugira ngo bakorane nabo amakolabo kugira ngo zino ndirimbo zishike kure. Nariko mbwira twicaranye ni ndifuza yuko mu ndwi ikurikira igikorwa cyo kurikira ari ukubaronderera passport kugira ngo bikunze tubajane Dubai for the glory of God. Icyo mvuze mu cyumwe, ikintu cyose nifuje ko nari gukorerwa igihe nari muririmbyi cyose nzogikora ku bw'abano bantu kugira ngo abantu bamenye ko Imana igira neza. N'umuririmbyi narifuza indege naho ndazifata amashaka ubu bobo birashoboka ko biri mu ndoto. Mu ncamake nariko mvuga izi ngabire muri ko murabona. Uyu munsi rero bariko barerekana gusa icyo bashoboye, abo mutigeze mumenya ibyabo, abo mutari muzi muri benshi, uyu munsi bariko barazabona. Ikindi kintu cyatumiye uyu munsi dufata ngaha, ndafise message ku ishengero ry'u Burundi, bakozi b'Imana, aba bantu dukunda tukabakundisha iminwa, turiko turabananiza, ni turiko turabashigikira. Abakristo turi tayari gukomera umuntu amashi, ariko ni turi tayari kuja gutanga itike kugira ngo tubone ivyo ariko arakora. Mutabaye maso izi ngabire zizoducika. Mu bindi bihugu duhereye Kongo, konsere ziriwa amadolari. Zirya video nziza mubona ni ziva mu busa, ziva mu bantu bariha mu kuja kubaraba. Bano bantu abantu badashoboye kuriha 20,000 na 100,000 kubaraba, mubona muri ko murabafasha cyangwa muri ko murabahenda. Iyi competition kuva itangiye kugeza ubu imaze gutwara miliyoni zirenga 20 aha tugeze uyu mwanya. Ko ama production yabo azotwara amafaranga arenga miliyoni 20. None hatabonetse abantu biheba nkuko ngo bashigikira aba bantu, izi ngabire ni mumva ko turiko turazica. None ishengero muri ko muryoherwa no kubona abahimbaza Imana bakora amakonsere yo kwinjira ku buntu. Gukora konsere zo kwinjira ku buntu si byo bashaka, barabazi kugeza aho batinya kurihisha. Ivyo navyo birababaje. Aba bantu ntibashoboye gushikira indoto zabo tudahagurutse. Aba bantu ntibashoboye gushika kure tudashize inkomezi. Aba bantu ntibashoboye kuzoshika kure tudashizemo inkomezi. Reka ndakubwira, uyu munsi dukoma amashi tubonye Israel Mbonyi, genda urabe concert yuzuza stade ku mafaranga. Muriko muraryoherwa ngo abacu buzuza stade mutarishe, mukibaza ngo mwabafashije. Umuntu wese yuzuza stade, abantu batarisha amafaranga yavunitse amaboko, asigaye kwa barangiye. Muvyuke mwebwe mwabijemo, ni mwebwe bo kubitahura, mugende muvyanduza abandi. Uyu mutima w'igikoroni wadusizemo yuko ivy'Imana batabitangira amafaranga. Imana yo mwijuru nitanga amafaranga, itanga abantu bagatanga amafaranga. Datago tudahagurutse rero ngo dufashe zino ngabire, message mfise yari tudahagurutse ngo dufashe zino ngabire, turiko turabananiza. Uyu mugambi witwa umunezero w'ijuru kwisi uratanguye, nuzokwigera uhagarara mu izina rya Yesu Kristo.
nashima Imana ino sale ni nziza ariko nabyo turi kumwe ndaza kubaka sale ya 10,000 personnes muri kino gihugu. I know when I say something ndazi iyo mvuze ndazi icyo navuze. Indoto ni imwe, izi ngabire tuzishigikire, vuga ngo tuzishigikire. Rero igikorwa kinini kigiye gukurikira mu kubakorera ama video byari kuba byiza habaye abanyamutima bakavuga prophet ubu ntuzogenda wenyine, nanje ndashizemo 10 million, nanje ndashizemo 20 million, nanje ndashizemo aya naya ivyo bizofasha benshi. Mwarabonye ibindi turiko turakora bizobera hano cyangwa handi byitwa Ndagahende. Hari imodoka yaguzwe mwayibonye hajya. Ijya modoka suko tudakeneye imodoka natwe. Ijya modoka ni kugira ngo dutere intege aba bana bazovuka cyangwa bariko baravuka batabonye abantu ba gospel bahezagirwa ejo nibazoririmba gospel. Alors iyi ni mission, ni invitation kuri mission, niyo message numva ko nobabwira ariko mwe mwashitse mwikomera amashi murakahezagirwa. Narizi ko wumvise ko navuze wikomera amashi. My name is Joshua. Magaze kuri kino gicaniro ndatangarije umuntu wose yacenga ugiye kuba abantu bari tayari. Magaze kuri kino gicaniro wowe wahonyewe muri kino kibanza ndatangaje ko Imana ishize ubutuzi mu maboko yawe kugira ngo gospel izotera imbere mu izina rya Yesu. Ibi tigeze bikoreka muri gospel bigiye gutangura gukoreka kubera presence yawe. Vuga amina. Amen. Mwicare. Umwanya wacu si mwinshi kandi amasaha yo ngara harugo. Ni byiza ko tuyakoresha neza. Munyemerere nshimira Imana kubw'abakozi Imana babanye natwe. Ariko kandi mwibuke navuze ndakeneye umuntu avuga ngo Jesu utanga 10 million mu gushigikira izi ndirimbo. Ivyo ndabishaka uyu munsi. Ndabira mugereza ubwa ngo urazi gituma uravye hasi. Mubwire urazi gituma uravye hasi. Nikubera ko ufise ubwoba. Amen. Amashimwe cyane kuri Apostle Jean Paul. Ayo mashini make ku mukozi w'Imana. Thank you man of God. Amenye programme yambwiye ngo Jesse nzosiba ejo ho yatangiye kunerefona ngo vyatanguye ndavuga Apostle ni kuwa Mungu ni le 12 ndamenya ko yabiteruye cyane ku mutima. Amashimwe cyane kuri we. Amashimwe cyane kuri Apostle King Diedone hamwe n'umutambo kariwe. Ayo mashini arizi ko za kuyumva neza. Twarabanye kuva ku munsi twagize annonce iyi projet harimo n'igikorane ari projet ya 230 million igihe twabivuze na numwe yibaza ko bishoboka ariko na nakimwe kidashobokera Imana. Amashimwe cyane kuri we n'umutambo kariwe. Thank you. Amashimwe cyane kuri Imana kuri Prophet Maurice my son. Amashimwe cyane kuri we, he is a man of God. No bagendane ayo mashimwe komye simenshi ubakozi b'Imana. Amashimwe cyane kuri Pastor Salomon asanzwe ari umurongozi w'ishengero rya Sabbath Church. Nari gukomera Imana amashimwe kwa bose. Jemu na kumita Imana Toma suko nemera ko yitwa mukombozi ko rapija mu mukombozi ndabikoresha cyane mu gusenga rero birangora kuri subiramo. Ariko yarambwiye nahe y'ukuntu bari mwise birumvikana. Urazi gituma nezewe kuba ari hano. Igihe yakoze evenement nini mwese murabizi ko yabanje guca mu kibanza iyo ciyemo ugasengerwa utegerezwa kuba munini. Nari muzi shengero sinavuze Sabbath Church kuzi. Marabonye ko yadugije umutwaro arasengerwa bijya bintu byari kuba bibi bari kumubwira ngo yaribeshe kuja ku baprofeti kuba byarabaye byiza na numwe ariko aravuga. Ndatangaje yuko ibirenze byiza kuri biriya bigiye kubaho mu izina ryaje. Ejo naramubwiye ndambye ndirimbo kajayo uza kwiririmba uyu munsi ariko umunsi uzohindura muri gospel uzohiririmba mu gikorane sivyo gahembe bisa namubwiye ivyo azoririmba azovuga ngo ni wakunda ubushurashuzi idaimoni akadaimoni kubusambanyi kajayo. Haleluya. Amashimwe cyane kuri Imana Toma uwo muzi nka mukombozi w'Ilove. Munyemerere rero imbere yuko baza kuvuga amanota yabo abahejeje kuduhezagira baze ngaha kuri podium mubakomera amashi cyane abahejeje gukorera Imana. I present you a special team. Iyi ni equipe nationale, si equipe nationale kade. Iyi ni ngamba ni equipe nationale ya gospel. Tuhaguruke dukomere Imana amashi ku bwabo. All of them they are blessed. Ayo mashi amacari make. I don't know if you are doing. Nagomana bashingiri nawe sigaje minota 2 aba bantu mubona
ntibafise umutima wa competition. Umwe aririmbye neza bakoma amashi bose. Burya ni mubizi hagiye inyuma binjiye basengeranira bose, all of them. Twari turiko turagira eliminatoire, hama tugomba gusigaza 14. Umuntu wese yaririmba abafana biwe bari muri abanyene. Ndavuga birashoboka. Ivyo twifuza, ivyo twagomba kubona baturuka mu mashengero atandukanye. Icyo twagomba nuko wabigicapo ni naye y'ishengero rya Kristo Yesu mu Burundi. Nagomba mubakomera amashi mu izina rya Yesu. Mugihagaze ibintu byiza babivugira ngaha. Ni bande wumva ko izi ndoto navugiye ngaha boba mu badushigikira. Kudushigikira ni kimwe. Urashoboye gutanga miliyoni 100, urashoboye no kuvugana na banki ikazana uburyo bwayo kuri bano bantu batera imbere. Sindiko saba amafaranga yo kugura imodoka, Imana yarangiriye neza. Kandi sindiko mvuga ngo gutange kugira ngo bikunde, ngomba yuko ugira icyo utanga kugira ngo bagira abashika. Si uburyo mugomba mubahe banywe kuko mukanya umwe aratsindira 2,500,000, undi aratsindira 2,500,000 kandi yose ndayatanga jewe. Ivyo ndiko ndavuga kubiberekeye. Nagomba abantu bavuga ngo prophet will be together kugira ngo iyo ndoto yuko umunsi umwe bajama Dubai bazogiye gukora ikindi, bazogiye kudoda ya moto bazunguruke. Icyo nibazo hamukire isi nk'abakozi b'Imana, ibintu byiza bamenye ko bashoboye kubibamo. We have a dream and God will support our dream. Imana ishigwe cyo ninde yumva ko muri iyo ndoto agomba bashigikira. Ngira mugenzi wawe utadugije ukuboko ndagusengera. Okay, ninde yumva ko azoshigikira guparticiper 1 million, 2 millions, 10 millions. Thank you my daughter. Give her microphone. It's 3 minutes. I have to do that. Bino bintu mbana nje ndabikora je nyino mengo bizo bari byanje. Bino bintu bya Kristo. Sivyo gahe? Bino bintu bya Kristo. Kubera iki ndabikoze gutya? Ni gihugu kimwe turimo iyo ukoze ibintu byiza. Agosto. Nabwiye abantu mu Burundi, ubaye umukozi w'Imana adafite amafaranga, bavuga ngo nta mana ufise. Ubaye umukozi w'Imana afite amafaranga, ngo warari ibigira 10, bivuga abadatanga ibigira 10. Ubaye umukozi w'Imana utanze amafaranga ku bantu, kubera iki batavuga ko n'abakristo bari barakwiba? None nitwe twibabuze. Ko bino bintu haya miliyoni, kubera iki batambira ko n'abantu bari imanje baje kunyina? Baringa tugize déplacement tuja ruguru nije nari habisi nivyo, tugiye hariya turafungura nivyo, uyu munsi repetition zose kuri ya sala repetition nije nazirisha nivyo. Ya nagomba abantu bavyuke batahure yuko Kristo atari umukene, Kristo atagowe. Hagiye kuzigihe aho umuririmbyi wa gospel ahembwa inzu. Amen. Ari hasi nibaza ko abitaho mafiya uzobashirikira gute 2 millions. Mukame make iyo mvuza abantu mushigikira bakanga miliyoni 100. My name is Joshua. Amen. Aheza kiwe ni Imana ngira mugenzi wawe. Amen. Ubundi ibinyamakuru ngabo za kwandika sore 2 millions. 1 million. Thank you. Okay, sibiriza kuba mu bintu ni buhoro buhoro nari meza kandi. Itike zibiri z'indege kugeza kugenda mu basi zo tanga Jean Paul. Ndabira ayo mashe abantu bagiye gufata indege. Shalom. Shalom. Pastor Mkombozi shalom. Jewe ko inzo tanga miliyoni kabisa. Amashino shalom. That's so good. Thank you. Abanyabana bavuga ko tugira 10 ko mutayatanza. Nawe ndufata umwana. Uyu mukobwa wanje yitwa Nathalie Chanty yavuye muri Canada aje mu gikorane gusa nakindi cyamuzanye kuri kino gihugu. Ayo mashiko ari market kayo. Welcome my God. I really don't know. What to do? Je vais donner 1 million et plus. 1 million et plus. Ayo mashiko ari market. Cela dépendra de mes moyens. Les 1 million, c'est sûr, je vais donner. Sois béni. Manisiwe. Amen. Nje zota miliyoni kugao manyagene. Amashino shalom. Baita bwejeshi abantu bashika banga nibaza ko bazoja kuri terrain
umwe wese nzamugurira ifana zibiri ku munsi umwe. So thank you Lord for tumanya mukanya gato agiye kuba kuvuga amanota nyuma yo kuvuga bagiye gukora video bagomba bakore clip y'indirimbo yitwa ivyuzuye n'indirimbo mu vyumvire igomba gukurikira indirimbo imwe yitwa ngwino kwa Yesu iratangura competition kuva ejo. Iyo ndirimbo aba dansere nabo mwisi baratumiwe abazotamba neza bazohabwa hagati ya 3 millions na 5 millions. Competition yabo izoba le 27 z'ukwezi kw'icenda. Donc akazi kabo ni gutamba bakaturungikira video batamvye neza. Twebwe ico tugomba ni message kuko batamba basubiramo harimo ubutumire bahamagara mu gakiza. So iyi competition igiye gukurikira tuzoyivuga ariko ubu bagomba bakore video y'indirimbo basohoye mu kurindira ko twumva amanota yabo tubibutsa yuko Yannick Ulta aza kurangiza n'indirimbo ndabica umutwe hama nikindi itagazo rya nyuma muza kugenda mumaze kumenya abantu mugiye gutoramo umwe azotora kajya kamodoka kitwa amashimeshta rekomana. Thank you. I love you. Shalom.